Atanguza ibikorwa vyo kurondera ibisigarira vy'abahitanywe n'ubwicanyi bwo mu 1972 mu gisagara ca Bujumbura, Pierre Claver Ndayicariye arongoye umugwi CVR avuga ko mu gisagara ca Bujumbura hari ubudasa muri ico gikorwa ugereranije n'izindi ntara, hakavuga ingene ibikorwa bitegekanijwe. Uyu munsi turi mu gisagara ca Bujumbura, ngira nkubwire ko mu binogo dufise mu gihugu cose birenga ibihumbi 4 vy'ifata kibanza hari ivyo dufise hano mu gisagara ca Bujumbura. Ariko mu gisagara ca Bujumbura hari isa bakubwira bati ku Buterere biruzuye. Tuba dukeneye umuntu akubwira ati ni ngaha, akazana ikirenge ciwe akatubwira ati furura ngaha. Abandi bakakujana ngo ku kibuga c'indege hajya hafi yahubatse hari ibinogo. Dukeneye umuntu atujana atubwira ati furura aha. Mu gisagara rero nico hatandukaniye ko n'ahandi. Mu gisagara abatanga inkuru bazi babanza kurabana. Umunsi wa mbere ntaco bavuga, uwa kabiri ntaco bavuga, uwa gatatu ntaco bavuga. Nico gituma twazanye amasandugu 3 muri komine yose hazoba hari isandugu. Uwutinye kutubwira ngo ntibamubone azogena atereyemwo agapapuro. No ngaha buca dushiraho isandugu, umuntu azana agapapuro aduha inkuru, hanyuma tugura iyo sandugu, amakuru azosohoka buke buke, mugabo wumve ko mu gisagara abantu baza bitonda. Kandi abantu baza bitonda nibo mu minsi izokurikira bavuga yuko ataco twakoze, ataco batubwiye. Kandi kubishikiriza, kubivuga ni nko kugerageza kwiha umuti wo kuruhuka ku mutima. Amarira agamanuka ku mutima, mu mubiri baba bariko bariyoza kubera amaganya bamaranye imyaka 49. Mu majambo rero 2 canke 3, ukuri turondera ni ukuri kugoye kuva mu Barundi bakomeretse bamaranye imyaka y'amarira irenga 49, ariko ubu butumwa turiko buke buke abarundi bariko barabumenyera. Nkuko abandanya bivuga, Pierre Claver Ndayicariye arongoye umugwi CVR avuga ko kugira ngo ibikorwa bigende neza hari ico umugwi CVR usaba abanyagisagara ca Bujumbura. Tubasaba ibintu 3 bitomoye. Icambere tubasaba ko batwereka ibinogo boba bazi vyatawemwo abishwe bafatiwe mu gisagara, abasirikare, abakozi ba leta. Ico ni cambere, ibinogo bazi biri hehe, mbega byubatswe ko amazu canke biri mw'ishamba. Ica kabiri tubasaba tubwira abakuze bakiriho, abavyeyi babuze, abapfakazi baba bakiriho, bari mu gihugu hagati canke bari mu gisagara, batubwira abakuze bavuga ivyo bazi, ivyo babonye. Twifuza ko twobwirwa n'abantu babonye babiciyemwo, ntitubwirwe n'uvuga ngo bambwiye iki, kuko kenshi na kenshi aguha inkuru idatomoye. Ica gatatu twabasavye abanyagisagara, tubasaba abafise impapuro archive, inyandiko zanditswe ubutungane muri NSS canke imanza, baduhe impapuro. Iza mbere turamaze kuzironka mu butungane, iza mbere turazironse muri NSS, iza mbere turazironse muri ONPR n'ahandi. Nuko turondera inkuru, kuko twebwe mu mugwi tuvuga tuti ibinogo biravuga, ivyabona biravuga, n'inyandiko ziravuga. Ibikorwa vy'umugwi CVR bikaba bigiye kubandaniriza mu gisagara ca Bujumbura, nyuma yaho uwo mugwi warumaze igihe ukorera mu ntara za Muyinga na Kirundo mu buraruko bw'igihugu.